yarazi ko ari umukinyi hinjije papa Utamu ati nuwanje kabisa mwicare mubizi ya urabona ko yamaze gushika nkundira papa Utamu vugire kuri mikro gato uvuga ati ndahari kandi ya urakoze cyane Ediso Saidi Braza nakuze ndumufana wiwe 2003 niga mu windwi Ngozi twava muhira tugiye kuraba Saidi Braza ku Gasaka kwa ina Runyonga that's why ndiko ndavuga rero niwe murimbye mwa kino gihugu numva nibaza igituma yarakwe kuba habwa icyubahiro mu buryo bukomeye cyane Ediso nimba mu baririmbye bakwiye kuba bigira akabaririmbye bo bari bakwiye kuba bigira kuri Saidi Braza cyane afise ubutumwa yatanze ku gihugu afise ubutumwa yatanze kugwaruka afise ubutumwa yatanze ku bene gihugu muri rusange afise n'ubutumwa yatanze ku gihugu muri rusange ariko kuje kare uyu munsi nibi nari numvise ko Saidi Braza zakuza nari numvise ko Saidi Braza zakuza kandi amufana kuva hari gihe byashitse aramera nk'ubuze muziki w'u Burundi araja hari hakujya akanyaru bwose naramukurikirana kuvuga ndamuzi cyane biri no mu byo twamuhamagariye kandi ahava yishura ibibazo akoro hari n'ikintu nibaza ko muza kumva mu wazako hari indirimbo aheruka gukora yitwa hunguka iri mu ndirimbo zatumye rero numva ko n'ubundi nosubira nkamurondeza Saidi Braza Saidi Braza akiva hano yerekeje i Kigali mu Rwanda je kutubaza mfise ruhande ya Claude Saka ndetse na Sierra ati Saidi Braza cyitse mu Rwanda avuze ko atari umurundi ibyo nibaza ko byagukikana mu makuru atandukanye hano mu Burundi umuntu agisohoka abivanye n'ama interview umwe wese uko ashobora kuyakira ariko twako tuguma twibaza nk'abamenyesha makuru duhitamo kubaza abo vyega ababisobanije bakabisobanura ugishika Kigali koko Saidi Braza haraho yo bakishije ijambo ati je sindi umurundi ya ntibishoboka ahubwo urabizi amamedia avuga byinshi mu journaliste murashobora kuganira mu kuri kiganiro akakwica cyangwa ibindi byiwe yishakiye ariko bitandukanye n'ukuri kw'ibintu kuko ari Burundi cuduhu ukuri kw'ivyabaye ukuri kwamye nuko naho nyene ndafise isano nuko ndafise isano nga mu Burundi ariko babwiye yuko ndumunyagihugu w'ibihugu byose nabonye byinshi nahuye n'abasaza abasaza bangabandi murana abavyeyi nabonye nebiyangira abandi nabonye nebiyangira abandi Classic FM 97.3 n'inkumi batabura ibyo bapfa sore n'inkumi bobo batabura ibyo bapfa gahirini yari mubi haberini yari mubi gahirini yari mubi haberini yari mubi bapfuye iby'isi Yes, niko bisanzwe bimeze iyi ni Pishe Classic FM iyi ni samirizi yacu samirizi yanyu samirizi y'abarundi muri rusange samirizi y'abanyamahanga kuko twe ntambibe dufise kandi sagurana ko ibintu bikomeye cyane ko ari Pishe Classic FM ijwi y'umunezero utavangura sound of happiness kumwe murasamana ngasera ubona ko yamubonye Saidi Braza ubona ko aryohewe cyane umwana namusize ngakira kiri muto yari bwavuga ari nkiri bebe ubona ko ari Saidi Braza tire yo mu mutwe haba ku nkofero iguma ari yayindi n'inkoni yayamanye kuva na kera ariko byari bimeze bagabo nayo yamye hafi kuva kera cyane kiganiro ni Classic Vibes tubashira muri vibe hamwe bikagenda neza ije umuvani rya Edison ndayahoze nkaba ndi kumwe na Claude Saga Vumbi Saga Plage nkaba ndi kumwe na Sierra ibisigaye ucushira ko Don Sierra asigaye wabonye ko n'umugabo nawe se ubundi hitwa Papa Utamu ingi yatamba yari mu kirere man yarazi ko ari umukinyi yinjije Papa Utamu ati nuwanje kabisa mwicare mubizi ya urabona ko yamaze gushika nkundira Papa Utamu vugire kuri mikro gato uvuga ati ndahari kandi ya urakoze cyane Ediso Saidi Braza nakuze ndumufana wiwe 2003 niga mu windwi Ngozi twava muhira tugiye kuraba Saidi Braza ku Gasaka kwa ina Runyonga that's why ndiko ndavuga rero niwe murimbye mwa kino gihugu numva nibaza igituma yarakwe kuba habwa icyubahiro mu buryo bukomeye cyane Ediso nimba mu baririmbye bakwiye kuba bigira akabaririmbye bo bari bakwiye kuba bigira kuri Saidi Braza cyane afise ubutumwa yatanze ku gihugu afise ubutumwa yatanze kugwaruka afise ubutumwa yatanze ku bene gihugu muri rusange afise n'ubutumwa yatanze ku gihugu muri rusange
rusange ariko kuje kare uyu munsi nibiki oya nari numvise ko Saidi Braza azakuza nari numvise ko Saidi Braza azakuza kandi amufana kuva hari igihe byashitse aramera nk'ubuze muziki w'u Burundi araja hariya hakujya akanyaru bwose naramukurikirana kuvuga ndamuzi cyane biri no mu byo twamuhamagariye kandi ahava yishura ibibazo akoro hari n'ikintu nibaza ko muza kumva mu bazako hari indirimbo aheruka gukora yitwa hunguka iri mu ndirimbo zatumye rero numva ko n'ubundi basubira nkamurondeza Saidi Braza Yes, wana kene bimeze neza. Saidi Braza. Tukuramutse tunaguhe nikaze muri show za PJ Classic FM. Nibwo bwa mbere nshitse ngaha ndashimye gose kuba mwanyakiri mu bwami bwanyu nanje nk'abantu umutumire witeka muri iki gihe ngaha. Okay. Ni Saidi Braza afisa amateka menshi cyane muri kahise na cyane hano ku butaka bw'u Burundi. Ariko na Saidi Braza kano kanya imbere ko twinjira muri ivyo bibazo bitandukanye dufise hano tanguramutse abarundi muri rusangi hanyuma nababwire nimba wajuje cyanke nimba waje kuturamutsa nta muce wisubirira inyuma. Urakoze cyane ndaramukije abarundi n'abarundikazi bari mu ngaha mu Burundi ndaramukije abarundi n'abarundikazi bari mu makambi atandukanye ku isi yose ndaramukije abarundi baba mu makungu mu buzima butandukanye bari kwakurikirana Classic FM PJ Classic FM PJ Sound of Happiness nkababwira aba fans banje ko nari bakumbuye nari maze imyaka myinshi ntahari ariko nkaba naje ndabifuriza amahoro menshi cyane kandi nkaba nashimira ko ngire banyakiriye abo twahuye nabo kuva ku Gasakana nyonga kugeza no munsi ngeze ngaha ibujumbura ndabifurije rero amahoro. Saidi Braza yaramaze imisi he yaramaze imisi mu biki umuhanzi nkanje ndumuririmbye aguma atembera ibihugu bitandukanye. Nari nagiye Bruxelles muri 2009 ngiye hamwe na madame hanyuma hagifise umugore w'umuzungu yego ufise umugore ari Belgique Eva ndamuramukije nawe ndazi ko kurikirana ibikorwa byacu cyane ufitanye ibibondo cyane kandi nawe ndamuramukije mu Kirundo amahoro cyane iwacu n'abanga muri Belgique. Hanyuma mvuyeyo ndaza nja mu Rwanda Kigali naho nyene ndahafise bene wacu ndahafise umuryango niho ko ufise umuryango muri Tanzania nko ufise umuryango muri Congo ufise umuryango muri Uganda muri make imiryango yacu yaratatanye muri East Africa rero mpamvu tuba kuba bamwe kugira ngo bitworohere gusabana hagati yacu. Saidi Braza akiva hano yerekeje i Kigali mu Rwanda je kutubaza mfise ruhande ya Claude Saka ndetse na Sierra ati Saidi Braza cyitse mu Rwanda avuze ko atari umurundi ibyo nibaza ko byagukikira mu makuru atandukanye hano mu Burundi umuntu agisohoka abivanye n'ama interview umwe wese uko ashobora kuyakira ariko twako tuguma twibaza nk'abamenyesha makuru duhitamo kubaza abo vyega ababisobanije bakabisobanura ugishika Kigali koko Saidi Braza haraho yo bakishije ijambo ati je sindi umurundi. Oya ntibishoboka ahubwo urabizi amamedia avuga byinshi mu journaliste murashobora kuganira mu kiganiro akakwica cyangwa ibindi byiwe yishakiye ariko bitandukanye n'ukuri kw'ibintu kuko ari Burundi cuduha ukuri kw'ivyabaye ukuri kwamye nuko naho nyene ndafise isano kuko ndafise isano nga mu Burundi ariko babwiye yuko ndumunyagihugu w'ibihugu byose. Uvuze ko ufise isano umuvyeyi umwe n'umurundi undi n'umunyarwanda abavyeyi mamuko y'abavyeyi ba Saidi Braza kugira ngo abariko baratwumviriza neza bazi kumenya Saidi Braza twakuze dukunda no muntu uyo bimeze gute ku bavyeyi y'abavyeyi banje urebye mama wanje yitwa DJ Ibrahim Saadi Kijanjaro no muganda kazi wacu ni ahantu bita Ilukaya mu bwoko bw'abantu bita abanyuro uwo ni mama wanje kandi ndamukenguka kuko yanyigishije gukunda igihugu akanyigisha gukunda Burundi no kuririmba ndamwifuriza ko iruko dashira ponje yari umunyabutare haje nyene hafi ya Nyaruteja na Ngozi ko ari hafi ariko twavukire Ngozi rero navukiye Ngozi nkafise abavyeyi bava mu Rwanda no muri Uganda n'abandi bari dufane isano muri Tanzania n'abandi bari muri Congo byatumye niyumva yuko ndumunyagihugu w'ibihugu byose ariko sino kwihakana Burundi cyangwa nihakane u Rwanda cyangwa ngo nihakane uwo ndiwe kuko jewe ndi umuririmbyi ndirimba amahoro n'urukundo kandi ibyo ndirimba namwe murabizi nimba nivyo tariki ya mbere mu Kakaro so kubera ko ntakunda Burundi kuko nifuriza abana batoya kubona Rwagasore Louis umwana w'umwami yakoze byiza byinshi urumva rero umuririmbyi arahura n'ama obstacle atandukanye ariko message yo yibandanya iza ari yo kwiyunga kwacu yo gusabana kwacu yo gusubira ku muco wacu wa kera wakaranga ibyo byose ni ibintu kenshi nkunda guteraho cyane kunda kahise hambavu yaho uravuze ko abavyeyi uravye umuzo wabo usanga arabo mu bihugu u Rwanda na Uganda ariko turavye ubwanditsi bwa Saidi Braza mu ndirimbo zimwe usanga azi neza
ibibanza canke imice myiza y'iratiro y'u Burundi ndetse na kahise ku Burundi Ego cane. byakujemwe gute kugira ngo kahise ku Burundi ugafate mu minwe ni wa nka Saidi mutima Plaza? nyene nigishijwe n'abavyeyi banje mama wanje niwe yandeze papa wanje twari kumwe hafi ariko yaguma nyigisha gukunda igihugu akamwe ntukunda umuntu uzozora kunda igihugu cawe hanyuma nuwashobora kugitera iteka uzogiteturure birashoboye ukiririmbe ya yego gisanga ya Saidi Plaza uri umwe mu bashoboye kuririmba indirimbo ku gasaka ka Inarunyonga Yego cane. kandi gisagara ca Ngozi cari muri vibration idasanzwe mu muziki Yego. ubu ugarutse usanze umuziki mu ntara ya Ngozi umeze gute ndetse no mu Burundi muri rusange bon urebye neza umuziki harabandanyije kuko abana nigishije narakoze ishuri ry'umuziki Ngozi yitwa Rock Bujumbura ku gasaka ya Okay. nashobora kuvuga n'abagenzi banje bari Belgique aho twaba barazana ivyuma byo gufasha ugwaruka kwiga music gitara na piano ya ubu nsanze babana bize muri Rock Bujumbura ku gasaka ubu bameze neza bafise ama studio bafise ama camera professionnel bashobora gukora ibikorwa muri makeya oya ntitwateragiye ku butayi ariko urumva ko ndahageze bacavuga ati mutama ko uhageze Imana ishimwe twugurure kandi amarembo utubere urumuri utwereke kandi none abo bana ntiwabandanije ubashigikira réellement n'igihe utari mu Burundi. Yego. yego ubu nyene maze gushikana twasohoye hunguka nabo baje harimo witwa Hatari Pro harimo na Simple Jizo Ya, uraza twishyira ko mu kanya. ayo n'amashusho n'indirimbo nakoze n'ubwo kugira ngo ndaruvyure na ruduge rumve yuko ntabasize ko nanjye sinari norohewe narindi ariko ko ngarutse ko twofashanya n'abaririmbyi bakiri hasi ico ciyumviro caje gute kugira ngo ukreye iyo groupe kugira ngo ufashe abo bana mbega numwe muri abo yaje kubigusaba canke vyagenze uva gute i Kigali waje uvuga Ego. ati kabisa aba Eh, aho nabasize nivyo. ni Yumva nkishika Ingozi ko haraheze imyaka myinshi nagomba kuja kureba abana banje afite umwana w'umukobwa yitwa Inarunyonga Maya Ya. ndabukumbuye cyane ndamukije unarangoza ahantu hari ni umwana wawe wibarutse yego cyangwa umwana wanje w'umukobwa Okay. afite imyaka 15 Okay. afite umwana mukuru yitwa Prince Kim Okay. yiga kuri université ngaha Anya de Lumière Wow. afite na Noah urumva afite abana batatu n'umuvyeyi mu papa ariko Mugabo mu muziki bavutse kuba mu muziki nkora nivyo mu ngora nagiye nkora navyo byarangora kurera abana mu mahamwe nkaguma niruka ndondera kungena message ogera kuri ugasanga abana banje sinshiba kubegera cyane kandi mu bantu bitangiye abandi kenshi nk'uwo wambaye kuri t-shirt yawe Che Guevara Ya. abantu bose kubera kudakunda gusa ko bo babaho bifuza ko abandi benshi bobaho neza baritanga Yeah. bakajya ku rugamba rw'amahoro bakarondera inzira yotuma generation future baho neza hambavu yaho ni Saidi Plaza wabaye mu muziki kandi ufise generation yawe nyene wabona muri game ariko umaze kuza hari amashusho mashasha wabonye niki cyagutangaje mubo mwari kumwe mu rugamba usanze nk'umwe yaricaye muri rusange iyo abantu benshi nasanze baratera imbere ndebye Farias Yeah. etape yageze ko nkareba Lolilo ari muri Dubai Yeah. abo ni generation yanjye twakoranye nkareba Sadik Bangi nkareba Aziza na Maisha bari muri Etats-Unis nibyo bakora nkareba Natasha twatanguranye kera mu karaoke yateye intambwe nziza nk'iyo muri makeya hari n'abandi bajene bavuye Ingozi hari witwa Master Talent Yep. nawe nyene yaje avuye muri rock araza akora ibikorwa byiza cyane hari witwa 1K akora muri Bantu Boy muri Ingozi. Banso Boy Eh. Endo Mike kino Mike. gari muri Canada Alright, Endo Mike nawe ari mugwaruka nyene naguma shiramo ingufu kugira ngo ndebe ko bavyuka hariho rero na Bowden yaracari muri music Bawden sinade ariko harimo abandi nka Kiriko sino mwibagira umwana w'Ingozi na muhaye courage cyane kuko yakoze Okay. muri makeya il y a un pas qui est avancé nizera neza yuko ko duhari natwe tuzoterera kugira ngo composition zihinduke tuze turiyumvira ibintu bifise akamaro cyane Yes, sir. ku gihugu ku muryango muri societe kurusha kuririmba abakobwa gusa Saidi imbere yuko twerekeza kuri hunguka Yeah. tuje muri mudu gato na buri kukiye abantu bakwibuke gato asante sana Itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaroni h'Uburundi bwatigwa burashikirizwa intahe yabwo yuko bwikukiye ngoma amashiba n'uwo mu gihugu
cyose kuri uyu munsi w'agahimbare Uburundi aho bwibarutse imfura imwe y'umuhungu iyo mfura yitwa Burikukiye Uburundi bwacu nimuze dufatane munda dukundane na ingwano tuyingire ndahiro ubumwe bwacu tugira ingendo amakungu tuyobera akarorero Yes, irimo kintu bimeze neza Claude Saga ni just kwibutsa bariko baratwumviriza ko uwo turi kumwe numwe yaririmbiza indirimbo numwe ubona ko ubutumwa yatanze muri kahise usaho bwashikanya abarundi kino gihe yaje ari hano ndetse yaduhaye no kuba gishasha yise hunguka afise impamvu buno butumwa yabutanze ari kumwe na Simple Jizo ndetse Atari Pro ariko hambavu y'ino ndirimbo ni indirimbo twavuga ko yubatse izina rya Saidi Braza ndetse n'uri karayumva buri mwaka yumva izina rya Saidi Braza ndetse hari ubutumwa bwagiye buragaragara ako Saidi Braza ndetse n'abakunzi b'umuziki wiwe bavuga ati ino ndirimbo yari ikwiye kugira ikihaye Saidi Braza nk'ikibanza mu gihugu cy'u Burundi bigeze hega Saidi Braza ndafise cyizere gose ko leta mvyeyi n'abavyeyi beza kandi indirimbo barazi ko yatubunye igihe kirekire kugira ngo dushobore kuririmba indirimbo ishigikira intaha yacu yo kukira ndibaza yuko bariko baravyiga buri Mbega Saidi Braza inspiration yo kuririmba indirimbo z'u Burundi ayikura he aho urumva rero nkiri mutoya nyene kuba ko no mu pionnier nari kumwe n'umwana na mutoya wa Chanje wa Miss yitwaga Burundi nukuri kw'Imana niwe mujene wa mbere muri generation yacu twabona afise étoile filante yakundwa cyane yari mu pionnier yari avuza ingoma turatwana dutora duhamagara akavuga ati Uburundi bwacu n'umuvyeyi wacu aratuvukanisha tubuze kubura muko ingingo yacu gukunda Uburundi yari afise umuco wo gukunda igihugu cyane umwe mugenzi wanje ariko malheureusement mu 1986 yaritavye Imana mu Kayanza aturiwe na buji ariko ivyo yakoze naho arikora ingigeza akora yari muri ukomeye cyane Saidi Braza waje ni indirimbo hunguka kubera iki ino title ni kubera ko naciye mu nkambi zitandukanye mu myaka nari maze hanze nagiye Mahama ndabona na bene wacu turaganira ndumva gahinda bafise ndumva intuntu bafise gutaha mu gihugu cy'amavukiro barambya ni ngorane zimwe bumva zituma badashobora gutaha ariko ndabahumuriza ndababwira ati je ndagiye ubutaka bwa sogokuru nyagukuru nanje mwabona nshitse nzobahamagara nimwe mwumva ko kamo ego ntimuzotenyenye ingezo bara amahoro muzoze Ico nico cyumviro natanguriye ko kugira ngo peut-être nanje ngirico neterera nkuko naterereye kuva kera sinze amaboko ari ku mutwe oya ahubwo nzanye impamba ari buri kukiye ari yo hunguka isose mu kanya ariko akaba hari n'indi muvyeyi iri kurakoga muri studio mu kanya ija gusohoka akaba n'ikindi gikorwa twaye n'umutama yitwa Leandre Baden gwitwa bavuga yabandi yabakayicara ko mu ishuri studio ngoze ko akora ama clip mu misi nk'itatu tuzozibona gaha ariko gati imbere yuko nkomeza n'ikibazo muri buri kuki hari umwige magaragara mw'ijya ndirimbo ugiyarinde Edinaki aruka no gushira hanze indirimbo shasha kuki wahindutse ubari hano mu Burundi ari ngaha ari ya mu Kinindo n'umugenzi wanje cyane ruko abana bari yati ahamagariye abana bari yaguhunguka wenyine ubwi wati ndagiye kandi naje ndi hano byumvikana ko ari ciyumviro ciza birumvikana ko hari n'izindi ndirimbo nyinshi ziri muri studio ugiye gushira hanze Saidi Braza kuba tugiye gusubira kumubona kenshi gashoboka no kubutaka bw'u Burundi je ndibaza yuko nta kiringo ufise cyo gusubira inyuma imyaka umuntu agera mu myaka iri kuragenda kura twakoze ingendo nyinshi nagiye Zanzibar nagiye Belgique nagiye France nagiye Holland nagiye Amsterdam naragiye Kenya ndagera kuri Mombasa hano bita Lincoln umva narangaye gose ku buryo nifuza kugera muhira nkaruhuka imyaka y'ubukuru ikaba ibikorwa byinshi byo kurondera ama nouveau talent kuko buje tuko turavamwe tuko turasaza nouvelle génération nayo tubaho umurage wo kumenya kuririmba ikintu kizokwamaho yaririmba ikintu kiguruka kikagenda n'umuyaga mesi bike abo bakora kirama kizosigara kibavuga ico biyumvira naho bo batakiri byumvikana ko barundi bo kumva ko Saidi Braza yaje turi kumwe kabisa Saidi Braza
ucitse Kigali mu Rwanda nibihe bibazo na cyane cyane wahuye nabyo uvuga ati naragiyo nivyo niho papa avuka bimeze neza ibibazo bimwe wagiye ahura navyo na cyane cyane uvuga ati ibi ngibi ndahuye navyo ntavyo nahuye navyo mu Burundi nibi nkibi je nibaza yuko mu ngendo zose twagiye dukora harimo pote positive na negative party surtout narya musanzwe muri aba star usanga amakuru yanyu kenshi araguruka cyane harayo twasoma ku binyamakuru Saidi Braza arapfunzwe Saidi Braza yatwaye mu kigo cy'igororero surtout twanabona n'amafoto yambaye agapira kabiri kumwe n'abandi ndetse kurashinga intahe bamwe ati kujayo kwiwe habaye ibibazo bijanye n'ivyo yihereza byo byamutakaje afite havuga handi kwa byinshi ariyo mpamvu biri mu bintu byatumye tugira tuti Saidi Braza yaje nitwashimye kubitangaza twarabisoma mugabo kano kanyuri hano kugira ngo utange umuco ku barundi ivyo bibazo wahuramo navyo nimba vyari ivyo byava kuki bwana Saidi Braza tanga umuco ku barundi nivyo rero ngeze mu Rwanda nahuye n'ikibazo nashitse hariya shaka gukorana n'ugwaruka nkuko rabikunda abajene basambye ko ari ugwaruka rufungiwe ahantu hagati mu mazi ariko bafunzwe abo ruri mu kigo ngororamuco bisaba abayobozi bakuru ministère ko noja kubaramutsa tukaganira kuko nanje nanywa gatabi nanje ndakaruhuke gatoya turebe ukungene twokubaka isi nziza rero naragiyeyo nari nzi ko zomara nk'amezi abiri canke aho muri ico kigo kigororero nyene iwawa abayobozi barambwira ati ihangane uheze umwaka wose nkuko abandi babikora niko yakubwiye umuyobozi wawe twanda kubonye uri igipara kuva twakavuka tumenye umutipe akora umuziki bwana Claude Saga na Sierra yari ryambere ndamubonye bamuye igipara kabisa yabigoye cyane ku murasta umenye ko afite jeje ko nivya bibazo nyene ko umuntu ashaka kugwara akamuca umushatsi cyangwa se agakora accident akavunika akamuca umushatsi ariko muri muco wacu kirundi muco wacu w'abanyafrika umushatsi n'umwambaro wuzuza umugabo wuzuza ubushinga ntaye atukiri kuri ico nyene uri muri kijya kigo nibihe bintu bidasanzwe wabonyeyo mu mwaka wahamaze ikigo nabonye byinshi nabonye uburyo urwaruka bagwigisha imyuga itandukanye abantu bo barabara bakabigisha imico kama yabo kugira ngo bave buzimu baje buntu hanyuma na sport gukora sport cyane mubona ntashaje cyane abantu barandika kwaza ko mfite imyaka 28 kandi je natangaye je ndi umukurambere mfite imyaka 50 imyaka 50 demi siècle urumva ni nihe message uhereza urwarukana cyane cyane ushobora kuba ruri mu bibazo nk'ivyo wabonye urwaruka rwari hari iwawa asiritu ku barundi ko turazi ko nabonye kino gihe hari abavyeyi bari mu bibazo bidasanzwe bivanye n'abana agira bati bihereje ibi none rabatakaje ubwenge bagize iki numva nk'umuntu amaze kubona ibitari bike ndetse wanaciye aho hantu bagize ivyo bibazo urwaruka hamukahamara umwaka message wohereza urwarukana cyane cyane bari mu nawe ico no bwira urwaruka ni za mpanuro nyene yo kumenya gutandukanya icyatsi n'ururo bakirinda bagenzi babi kuko bagenzi bano gutwara mu byo utashaka baretse gutyo bagakora ibikorwa byiza bakiga imyuga itandukanye imyuga yabo izobatunga bibesheho hanyuma kuko urindira akazi ka leta ntikoroboneka ku bantu bose foke du créer ama coopérative akaba menshi mu gwaruka gwaruka gose ka ruri busy ngo bafise ico bakora ariko iyo gwaruka rudafise ico rukora ni hahandi nyine usanga batakaye muri ivyo kubera ko bavuga ati n'ubundi ntaco tuko turakora ariko ndabafise ikizere muri ugo gwaruka nyine kuko baracari bato kandi bafise ikizere cy'igihe kirekire gose cyo kubaho nibahinduke biyubure ngo kanya bahinduke beza hanyuma rero bateze imbere igihugu cyacu fise ikibazo Saidi Braza ibihugu nka byose bigize umuryango wa East Africa urabimetriza mu bijanye n'umuziki ni Saidi Braza mu bihumbi 2002 na 2003 umuziki w'u Burundi mu karere wari ufise icicaro benshi bavuga ko ari wa kabiri ndetse ubangabanganywe n'uwa Tanzania ariko kugeza ubu bariko baravuga ibindi yuko umuziki w'u Burundi wasubiye inyuma ku bwa Saidi Braza niki atangaza kubavuga ivyo bintu nongera ko ikindi kibazo haruhande yiki nikiye kintu giye gukorana cyane cyane kugira ngo ibi ngibi bavuga nk'utunenge twagaragaye umuziki nyuma yaho tubonye aba artiste mwari muri meme generation muri iriya myaka bamaze gusohoka igihugu yo wagarutse ugiye gukora iki kugira ngo dusubirane cyakanyariga bukake urumva ico nibaza cyane mu muziki ndundi gikenewe ni kwa kuri naguma vuga kwandika hari abajene batandika agera muri studio akacambara casque agatanga kuririmba ikije cyose akaca bikodinga turakeneye
Maison Mère ni inzu y'ijonjoramo Yeah. bari hariya indirimbo yose isohotse ivuye igeze muri Amicale des musiciens du Burundi bakaje bitwara muri Maison Mère bakayireba abakurambere bacu bavyeyi bakareba ko tajambo rimwe cyangwa bitari ryiza yovamwo hanyuma amagukosowe ikagisohoka iyo bari première étape ituma hatabamwe ibintu bijanye n'ibishego cyane mu ndirimbo z'ubu kugira ngo n'abaririmbyi bacu ngo Oleg ntibaze barafunga bazira kuririmba ibintu kubera ko bakabije amarangamutima ivyo rero bizofasha kwanza muri composition n'ibyamara kugira iyo intambwe twebwe nk'umuririmbyi mvuye hanze nzi ko harimo abaririmbyi bandi bakuru banje bari ngaha ndibaza yuko tuzoshira ingufu zacu hamwe kugira ngo umuziki w'u Burundi ugira kanovera gashasha hanyuma kandi namwe bafana muri kuma twumviriza muhurumbira ibiteramo byacu nkuko byari bimeze umuririmbyi abeshweho n'akazi kiwe twavuga rero ko umuziki w'u Burundi kuva muri ya myaka woba warasubiye inyuma kubera ubwanditsi butanonosowe canke butagenzuwe n'ibigo bibijejwe je nacu ni kibazo kiva mu bihugu byinshi wico singaha gusa hari ahantu henshi usanga umuntu asohoye indirimbo hakagera ahantu muri ministeri bakavuga ati indirimbo zishaka kuri YouTube barabibona bakayifuta bivanye n'uko nyene hakababwimo amakavya nkuru ivyo rero navyo nyene bimaze kuva mu nzira industry musicale yacu ifise ugwaruka rufise inguvu harimo groupe ya culturelle amagaba basanzwe harimo na benshi bamukari aho gasaka nyene cyane amagaba ndabakije gose ndakunda ibintu by'akaranga gose ndakunda uburyo bitwara ndakurikirana ibikorwa byabo itwagwa na Innocent muri make rero kwerekana yuko ntirirarenga ntitwayitera ingata ahubwo vyiza dushimwe ingufu zacu twese hamwe mwebwe mudushigikire mu gusohora izi ndirimbo zacu zishikira abanyagihugu n'abanyagihugu nabo zibigishe n'izindi ndirimbo zo kumviza gusa ngo baje niba tuko turavuga ko twifuza ko bino wacu bava mu makambi nivyo bararushe ariko tubakire neza mu miryango yacu byo tuma basubira umutima mu gitereko nabo bagahumura kuko ntibaborohewe cyane hambavu yaho ni Saidi Braza uza wagaragaye uri kumwe n'abaririmbyi nka Gomen na cyane cyane muteramisha mu gisagara ca Ngozi harimwo na hamwe hakunda gutumira abaririmbyi nka Tapivere hasanzwe hari mu minwe ya Mbanza muriko murakorana gute na Mbanza muriko murakorana gute n'ababoss bo mu ntara ya Ngozi aba managers b'Ngozi nyine cyambere bakinyakira bavuga ati dukumbuye agahogo kawe umva cyo nkora concert ya mbere na Bankubu Ingozi Bankubu Noti kugira ngo twe promotion yo ku yira system hanyuma duhejeje twara concert yindi kuri Tapivere tuvuye muri ku Gasaka Relax ariko kumwe na Gome ndi kumwe na Jizo ndi kumwe na Radi abaririmbyi bose batoya banje bari Ngozi sino kuri ikitaramo ndake ko invita bakaza umwe wese nkamuhumya umukeye nakumva yuko ashigikiwe agaso ahunguka cyeruza no guha umurongo abakunzi b'umuziki wundi kugira ngo bakumburukanye na Saidi Braza utubwiye ko ava kwanza nza kuri indirimbo hunguka ni indirimbo byumvikana ko yerekana no guhunguka kuva aho wahungiye ha mugataha mu Burundi uvuze ko waciye mu nkambi nyinshi cyane kandi uvuze ko waganiriye na benshi basanzwe bari muri nyankambi muri iyo kambi kandi wavuze ati iyi ni message ndabahaye iyi ndirimbo ati ndabahamagaye mbega ni yihe message canke ikintu kiri réel wobahumuriza ukavuga ati okay garuka mu gihugu cacu nanaryo babwiye ati ndagiye ego cyane urumva barambwiye ati Braza nitwakubona bageze i Burundi n'ukuruza bawe duhaye ingufu cyane kuko wewe uri umuririmbyi dukunda kandi turazi yuko ukunda amahoro ahantu hari amahoro uzohatubwira tutuze ihunguka nayikoze muri urwo rwego kubumvisha yuko naho ari mu makambi igihugu cyabo gihari kandi kibakunda cyane baze yuko muvyeyi y'umwana naho bari gitura mugora bukebu na bibiri irabivuga kamusubiza kandi ku muryango sasa ndibaze yuko iyo ndirimbo izogira akamaro abari mu buhungiro bagataha tumaze gutaha neza twidagadura rero turyoherwa na cyane nuko reka duce twumviriza ino ndirimbo hunguka ya Saidi Braza ari kumwe na Hatar Pro ari kumwe na Jizo ubona ko ifite n'amasanamu meza cyane ni indirimbo za Saidi Braza ikibazo cyanongera kuri kimire ko tuyumviriza zirasanzaye kuri channel ya YouTube ntabwo Saidi Braza afite channel ya YouTube ndiko nanaraba nino ndirimbo hunguka ntabwo kuri channel yawe no gufasha abo bajere kugira ngo baduge ndabashaka ku channel yabo hanyuma
buke nanjye uzotanguza gwawe uzotanguza yanje iyawe na kare na cyane usanzwe twaravuye muri ya systeme ya kera turi muri systeme y'uko umuntu yinjiye muri channel ya YouTube yanditse Saidi Plaza acabona Saidi Plaza directement n'ibikorwa byawe bitandukanye reka twumvire ino ndirimbo uhunguka duce twugurura umurongo wa telefone ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi ku bakunzi ba Saidi Plaza akuba Rastaman batandukanye ni kuri 67 ibihumbi 310 300,000 yes I nuko reka tugire gutya twerekeze kwa Joe Biden na cyane cyane mu kingereza hagemeze gute gashira ni 6731000. Sana Saidi Plaza that's speaking very good English in East African community okay Saidi Plaza Atari Pro Simple Jizo hunguka yes ati hunguka ni Saidi Plaza ndabona abantu bari bakumbiye ni benshi bifuza kuganiriza nizere kuri ready na cyane cyane kuganira n'abakunzi ba PJ Classic FM ndetse n'abakunzi bawe muri rusangi umunyonyi wa mbere ku murongo wa telefone yes hello umeze neza Jizo yego turashima Imana nimba ntihenze ni Abbas mu Kinama niwe nyene ni Abbas mu Kinama tudaciye gauche à droite Saidi Plaza wamwumvise ni muganire cyane gose Saidi Plaza kwanza mbaze ndamushimira ukuntu yubahirije umwanya agashika hakiri kare yego cyane yego Saidi Plaza amahoro cyane nawe bumeze gute ngaho mu gacu mu Kinama meze neza ndagukunda cyane ndafise n'ifoto yawe twigeze kwifotoza yego turiko turagira show hajya kwa Mufizi yego Mufizi ndahabona kamera araguri kaburimbo muri aparte yiwe ndahabona ndahibuka cyane turyohewe cyane hari mu nabwo agira ikibazo cy'amaso mugabo ubungubu nagize ikibazo cy'amaso sinkubona mugabo ndabona ukuntu uteye na ya nkoni yawe mumbonera afite ya nkoni yiwe arayifise kabisa mumbonera mu mutwe ya Madrid akiriho cyane gose arasharanye kweli n'ijwi rimeze neza Saidi Plaza nawe wagiye umusore kabisa Imana igufashe nawe ukarukire usubire kandi kubona Imana igweza kire cyane uze kuma gapera y'ijya ndirimbo ngo sindigi umenda umuntu nk'abandi ndakeneye ikibazo kimwe mu bandi yitwa gute ndirimbo nanje ndakeneye urukundo nanje ndakeneye urukundo rumwe mu bandi yego uburenganzira bw'abantu bagendera mu muntu hanyuma Saidi Plaza Saidi Plaza ndakumva neza ubu ngubu uracyarya isombe najyaho tuharage nkajya udusombe tumeze neza n'utujagara uracyakwatira ngo waguhe udusombe tumeze neza asana ukomere cyane ukora ibintu ukora ni ibintu bikora inka kabisa ijya ndirimbo ya Rwagasore ni nziza n'ibindi urabona ko uriko urabwira n'abandi bahunguke ni nka bene data bene wacu tuwubake Uburundi yego murakoze rero maze kubwire neza ubu ngubu uri ino cyangwa uri mu Rwanda navuye Kigali ubu turi kumwe hano muri studio ndabizi kuri ino murumva uzotura ino cyangwa uzosubira i Kigali yabivuze ko yajaje naje nje kugira ngo nduke gato ibikorwa bishasha hanyuma uhamagara n'abarundi bene wacu bahunguke batahe mu gihugu cy'amavuko Imana ikuhezagire cyane Saidi Plaza yes reka ducisha mwino ndirimbo yarasavye indirimbo yitwa nanje ndakeneye urukundo muntu tumviza PJ Classic FM nukuri uraho bagamukama ni 97 n'ibice bitatu megahertz yes reka tugire gutya dukarese umwanya n'amafaranga yes hello Jizo ubese neza yego kabisa ndi kumwe na Crop Saga ndi kumwe na Sierra ndi kumwe na Saidi Plaza ndamukiza Saidi Plaza mu gihe kari King Super Bro ndakuramukije gose ndakuramukije cyane amahoro Saidi Plaza yego cyane ndakumva cyagushimiye cyane yego me nanjye bashaka kwa witabye hakiri kare kabisa yego yabikire ko nande bakumbuye ashaka ko tuba turaganira bukebo twiganira yego zabiryoshya gose murakoze okay tugushimire cyane iyi ni PJ Classic FM 90 okay
Claude Sagazana umunywanyi ku murongo wa telefone. Yes allo. Meze neza. Yego turashima nga mucarama niki n'umucarama ndamukiriza umutumire. Amahoro cyane. Turamushimiye cyane kuba yitavye. Yego cyane ndabumva nanjye. Kandi ibikorwa nibyo vyivugira kwera indirimbo yaririmbye nabo ariko baraza mu minsi bose bamwigira. Kenny murakoze cyane. Yego hari kibazo baza Saidi Braza wumvise indirimbo yazanye ubutumwa itanga. Yego cyakabazo nashaka kubaza. Ndiko ndaba abantu bose abasani bose dufise ngaha. Ibikorwa vyabo babikorera hanini ya mu ntuzenga mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Yego bakora master ngaha mu Burundi nta kuntu boza barakubita amakarabu nyene ngaha byose bakabyigira ngaha. Yakumvisa cya kwishura. Yego cyane hari indirimbo nshasha nayo yitwa Visit Burundi. Visit Burundi nayikoranye n'umugenzi wanje mu Burundi aba Kigali yitwa Kobache ndamuzi. Ari online hariko arambwiye yuko nawe ko ari live. Yego live. Okay. Yego cyane Tipe withdraw nawe nyene. Wishizemo Visit Burundi ikerekana ibyiza by'u Burundi uzabakoze neza. Iyo yaramaze gusohoka nayo nyene. Nakoze relax yayo ubu tuzoza ngaha dufasha amashusho ya Karera yashido mu ishanga dufate amasusi ya. Okay. Mweze neza. Ndashima uhoraho. Turi kumwe na Saidi Braza muri za PJ Classic FM. Bana ni ibintu n'Imana ngamukinama. Ibintu n'Imana muramukanye na Saidi Braza. Saidi Braza. Amahoro cyane amahoro. Are urameze neza? Meze neza gose nawe umeze gute mwene wacu? Bana ndashima uhoraho kabisa ndashima cyane. Yaga mbanje gushima cyane ukuntu witandukaza hakiri kare ugashika ku mwanya. Bibikenewe. Na cyane ko wubahiriza umwanya. Yego cyane murakoze cyane burya ukuri kose ibikorwa ukora. Yego. N'abandi bari bakwiye kukurabirako. Yego cyane. Bakareka kwama muri za ndirimbo zindi tumenyereye. Yego cyane. Ariko bakaririmba bakisunganira na cyane mu mpanuro n'izindi ugenda utanga ucishije mu muziki. Yego cyane. Nkaje nka bintu n'Imana nakuze numva ngo Saidi Braza ariko n'uno munsi nagize amahirwe yo kuvugana nawe. N'Imana ishimwe cyane kuri twese. Akabazo mfise. Yego. Mbega uzoguma ngaha nyine mu Burundi canke uzosubira iyo waje uva na cyane mu werekeza usanzwe ufite umuryango. Iwacu si kwisi mwana mami wacu ni mu ijuru abagenzi tuguma Yego akandi kabazo. Yego. Wararirimvye indirimbo nkora mutima novuga itazopfa izimanganye edayire n'indirimbo zose uririmba ntizizova mu mutima w'abantu. Yego. Na cyane ijya ndirimbo y'itariki imwe yo kwikukira. Urikukiye. Mbega na cyane nk'abaturongoye nk'abagize igihugu cyacu cy'u Burundi leta. Yego. Hari akantu yoba yarategekanije kuri wowe Saidi Braza na cyane ko umwaka utashe na cyane ko indirimbo yagutwaye umwanya. Je nibaza yuko indirimbo ndayisohora mu 2008 narashoboye kwakirwa n'icubahiro president wacu Petro Nkurunziza yitavye Imana aranyakira muri palais présidentiel ampa n'umuriyoni w'amafaranga ambye ati indirimbo ni nziza. Yari menshi ico gihe. Yari menshi nk'imiliyoni nka 10 zubu. Urumva ko hari ikintu intambwe leta yanyeretse yuko je nakoze byari vyiza ariko ubufasha wiwe ntaruha. Ubandanya kandi n'ubu nico buza ko yobandanya nshigikira kugivuzwa misi yose abantu bakagira ivyo bakaryoherwa bakishima. Ubu byo byishimo byo bavyiza nanje tubisangiye. Nawe mubisangiye. Sierra akiri n'umunywanyi ku murongo wa telefone. Yes hello. Ni sawa umeze neza? Meze neza nawe. Nego turi kumwe n'umutumire. Ego. Kuvyo wumvise gira iciyumviro canke intererano wo muha kandi kaze karibu muganire. Kabisa umutumire je numvise ari sawa. Ego. Amafika ndirimbo yiwe igihe yagize igihugu. Ego. Rema yubawe yararirimbye neza ahubwo arabandanya arondera n'izindi kabisa. Yego cyane murakoze gose Imana ibahezagire ku Ego ama edition ari heko nta mwumva ari karavuga. Dizari hafi ari mu kandi. Betty. Oui. Ni Saidi Braza ashobora kuba yatanguye kuririmba utaravuka. Ego yo sega edition jewe ntukangwe n'igikuriro nduno munsi nduwejo. Nivyo. Atari sasa ngomba kumera neza cyane. Nabyumvise kabisa Claude Saga woko winumye reka nawe nafumba. Yemeze neza. Yego cyane. Umeze neza. Yego ashati hungu. Ariko wari wahoze mugajemba ndahari hewe. Oya ndahari Betty. Tugushimira cyane Betty. Sawa rero mwobohe mugira umugoroba mwiza. Urakoze cyane. Duce twakira umunywanyi wa nyuma ku murongo wa telefone. Yes hello. Hello. Umeze neza?
safi sana ninde twakwiyarihe ni uki usozera na cyane cyane ikiganiro nacumvirije ninde twakwiyarihe anyita Claude Mucarama Claude Mucarama aramukanya na Saidi Brother ndamukika Saidi Brother nandi ndamukumbuye amahoro cyane Claude ni sawa yego cyane umeze neza yego indirimbo zanjye ziratudohera sana yego cyane murakoze sana mu mayi courage ku bantu watwemeje kwica mutisi yose warinze n'icyo yose y'ikigoku yego cyane icyo yose yo kwikukira yose n'indirimbo zihageze igihugu cyacu nizo zigenda iriba bahita isose kimwikomerere mwe kubona mwatumye mutumire nk'uwo twe turi ku mwanya bari kuri on time turabemera cyane kuri on time gatwumva indirimbo nani visit Burundi visit Burundi okay asante sana ugira ibike byiza okay visit Burundi ndabona idarapo y'u Burundi ari akantu ririko ari akantu ka network ariko karagorana gato yego cyane ndabona iri kuri channel ya YouTube ya Lil Koba Kobache ndamuje cyane arakunda kwambara amadarapo y'u Burundi yabamba ibintu byose bya karasta yerekana igihugu cyacu Burundi hari turamwifurije okay nuko reka twumvirize gato cyo dusezerana ndabona umwanya wadusize murakoze cyane Sana Saidi Brother kiyaga Tanganyika lelelelema winura beshido mwishanga karera yes nuko Saidi Brother umwanya tware kino kiganiro ndabona usa n'urangiye ariko wavuze ati na jenje aha ni muhira ejo ufise bishasha ntuze witinye kutubwirana cyane cyane ya tugurura imiryango ushikiriza abarundi ariko hari message ushobora kugira ati na je mfise hamwe noza gusiga ntayi itanze mu kiganiro Classic Vibes bice kuri PJ Classic FM nibiza kuba bimeze neza kanya nakaba mace dusezera murakoze cyane umwanya muto ndabumva Saido Blaza yoba afise uwo mushigikira mu bikorwa byiwe aha cyane kibazo cyiza cyane kubera ko niho ngishika ariko ndiko ndakorana na management ya Bikore TV Bikore TV niyo iriko irashobora kwanza ikorera he iri ngaha nyene Bikore TV kuri YouTube ariko nkaba ndiko ndakorana n'undi muntu atari mu manager ko ari umugenzi wanje wa hafi kandi nawe bitwara neza muri filme akaba yitwa Abel Ndwayo abo nibo bantu mu bazi ari hafi yawe baturi kumwe cyane kano kanya niwe anytime umuntu wese ankene agaca kuri contact Abel Ndwayo hamwe n'uwo mushinga nahe Dani ari muri Bikore TV abakuru tashaka kugira icyo dukoze ariko ejo nakoze concert ejo yo kwibuka intwari za Afrika turi kumwe na Ras Jampara kuri Miki Club kandi concert kwibuka Ndadaye Gasore Che Guevara Patrice Lumumba Nyerere n'abandi bose bagwaniye amahoro kuri ivyo ndifuriza abantu bose amahoro aho bari hose kandi dukomeze icyo no basaba kunshigikira nuko bo baraza mu bitaramo tuko turategura yego cyane kandi nibaza yuko bizogenda neza nuko tugushimire cyane Saidi Brother hambavu ya Saidi Brother kutembera mu bihugu bitandukanye ni kiye kiribwa wisangamwo iyo ugenze mu ivyo bihugu byose isamaki urakoze cyane Saidi Brother tugushimire cyane murakoze cyane kandi nshimiye PG Classic FM hari kubwanyu kabisa Sound of Happiness amahoro wacu sana nuko Ciela twakoranye neza cyane yego nizere ko ejo uzosubira kandi kuzuri muri vibe nk'iwagize afite umunsi nuko bwana Klotsaga ibihe byari byiza cyane kwakira umurastamani nk'uyu hari hafi yo mu Kirundi wanyu ubona ko uyu munsi wari wisanze ndagushimira cyane ubona ko ari Saidi Brother yageze mu gisagara cyangoza asanga hari igiti cy'agasakana barahakoze neza rero ku munsi weje Imana idutije ubuzima aturi kumwe gatano ku kandi tuba dushaka aba legend kugira twubake ipfundo ry'umuziki w'u Burundi ufise ubwenge n'umusaruro muri rusange yes niko reka tunashimire cyane ababanye natwe kuva tutangura kino kiganiro no kuvuga igihe cy'isaha 10 misi yose murabizi ko duba turi hano kugira ngo ibintu bigende neza yari Saidi Brother ku munsi wejo tuzaza kubabwirana cyane mundi mutume zo turi kumwe ariko hamwe n'ivyo reka tubashimire cyane tunayifurize kubandanya mugira ibihe byiza n'ibiganiro vya PJ Classic FM icyo ndabasabira no kwiganirira